Le meilleur film primé et 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 Dico Entertainment. Ushobora kuzoba washitse aho bibera ukumva ijwi ryiza ry'umurundi kazi rivuga ngo Festicab. Ico gihe uzoce umenya ko runyotanye hama uce wikazanura neza utegereze kumva filime ya mbere y'uno mwaka ari nako amatwi yawe azobagera yumve izina ry'umukinyi yaranze umwaka w'umugabo ndetse n'umugore hama hakurikire ibindi bihembo. Turi muri Festicab, festival imwe rudende mu Burundi itegura ikongera igashimira abakora cinema. Rino sabukuru ry'amareresi ryabonye izuba mu 2009 rigiye kuba ku nshuro yaryo ya 15 aho mbere ryamaze gutangura guhimbazwa kuva ku igenekerezo rya 6 Kigarama kugeza kuri 13 Kigarama umwaka wa nuno nyene w'2024 ari nawo musi nyezina w'ibirori bitegerejwe. Rino sabukuru rigiye guhimbazwa ku civugo kivuga ngo ugwaruka hamwe n'ihindagurika gibihe. Muri no Festicab harimwo amareresi maremare agera kuri 18 akabamwo na 13 magufi. Tuvuze kuri ano 18 ni amareresi maremare ayo bita long metrage, naho ano 13 magufi akaba ayo bita amakor metrage hamwe n'ibiganiro bitatu. Tuvuze ibiganiro wumve ivyo bita ama documentaire. Ivyo akaba ari byo twegeranije bivuye ku majambo yashikirijwe na Gladys Dorian Iradukunda, akaba ari we arongoye Festicab uno musi nyuma yo gusubirira Leonce Ngabo yayitwaye igihe kinini. Mwemere tubanze turabire hamwe films ziri mwihiganwa hamwe nabanye nezo na cane abo mu ciciro gikuru c'igihugu arico ndababwiye hejuru citwa long metrage canke amareresi maremare. Muri kino ciciro canke umuce utegerejwe na benshi ugizwe na films 14 nkuko twabibabwiye ku mwanya wa mbere. Nituvuga umwanya ntabwo baratora ngo ya mbere canke ya kabiri, ahubwo n'uburyo Festicab ubwayo yazitondesheje tugiye kuziba somera. Iya mbere akaba ari Save the Date ya Ornella Mutoni imara iminota 81. Iya kabiri ni Etat Civil ya Arline Kura Dusenge ifise iminota 104. Uno Arline akaba ari Lina yamenyekanye cyane kuva muri BFA na hariya kwa Iradukunda Libat canke Nsoro ari naho uno mukobwa yakoreye ino filime. Ya gatatu ni Inama ya Mireille Ndayishimiye ifise iminota 84. Mireille Ndayishimiye akaba ari numwe mu bakinyi bakunzwe muzi nka Mimi. Ku mwanya wa kane nako filime igira kane ni Imva ya Mwihoro. Imva ya Mwihoro ya Kado Havelle Arnisia Kagisye ikaba ifise iminota 234. Ku mwanya wa gatanu hari Kwetu ya Lionel
Setukuru ifise iminota 82, iya gatandatu akaba ari ibanga ry'ikibi ni iya Remy Hakizimana imara iminota 82. Ku mwanya w'indwi hari Mukase ya Prince Musa imara iminota 60. Ku mwanya w'umunani hari Ego Oya ya Bampenda ID canke X-Ray ikaba ifise iminota 64. Ku mwanya w'icenda hari nako filme y'icenda ni Dangerous Trick ya Jembe Kaske ifise iminota 136. Iya 10 ni Diaspora ya Patrick Amede Kanyamuneza imara iminota 35. Ino Diaspora akaba ari ukuva muri Igihohosi Entertainment ari nayo Lebo yayihinguye. Ya 11 ni Ibigero by'umwigeme ya Evariste Iradukunda imara iminota 71. Ino Ibigero by'umwigeme ikaba izanana muri Lebo ya Moria Channel. Iya 12 ni Ihasa Ryanje ya Byizigiro Aimable imara iminota 72. Ya 13 akaba ari Deception ya Ismael Bigirimana imara iminota 80. Naho iya 14 ni Ibanga Ryanje ya Dani Niyonkuru. Imbere yuko tuja ku muce w'amareresi magufi ni Zahe Films zitanu ziriko zirahabwa amahigwe cane ko vyanka vyakunda hazovamwo iya mbere. Akaba ari ivyiyumviro benshi bagiye batanga na cane nka twebwe dukora cane muri kino gisata c'amareresi, tukaba tugenda turaba ivyiyumviro byaba n'abariya bitandukanye haba ku mbuga za Instagram, za Facebook, eka mbere no kuri YouTube aho dushikiriza ibiganiro vya buri munsi, tukaraba commentaire canke ivyiyumviro vyagiye bishikirizwa abantu, hanyuma tukabona ngo umuntu aramutse akoze nk'urutonde yotora filme izi nizi. Ni Zahe filme zitanu ziriko zirahabwa amahigwe yuko hazovamwo filme y'umwaka muri kino ciciro ca filme zinini cange amareresi maremare, ivyo mu kinofonofona babwiye bita long metrage. Uno muce akaba ari nawo abantu babategereje hanini, ni nawo uhabwa mw'ibihembo binini, akaba nawo bafatira ko mu gutora umukinyi wa filme w'umwaka yigenjeje neza haba ku ruhande rw'abagabo eka mbere na bigeme. Nubwo bidahereraho bagaca baja no guhemba amafilme magufi bita mu kinofonofo amakuru metrage, nayo nyene bagahembamwo, naho nyene bakagenda batanga n'ibindi bihembo, harimwo ibya filme ifise amashusho meza, umukinyi yakinye neza yigenjeje neza, filme isizwe neza n'ibindi byinshi muzogenda muramenya ko bazogirirwa ubuntu uko bwo gushika aho bino birore bizobera canke abazobandanya bakurikirana inkuru uko zagenda. Filme zitanu ziriko zirahabwa amahigwe kurusha izindi ko ashobora kuvamwo iya mbere. Ku mwanya wa gatanu hari Eta Civile Arline kura Dusenge yamenyekanye nka Lina, akaba ariyo irikira nayo ikaba iri ku rutonde rwa filme zitanu zihabwa amahigwe yuko zizegukana rino higanwa rya Festival y'uno mwaka. Ino Eta Civile nkuko nabibabwiye akaba ari filme iri mwaruno rukurikirane rwa filme ndende, ikaba ifise iminota 104 yose. Ni ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane hari Inama ya Mireille Ndayishimiye mwamenye nka Mimi Mireille, ino nayo ikaba ihabwa amahigwe yuko ishobora gutwara kino gihembo. Naho ku mwanya wa gatatu hari Save the Date ya Honera Mutoni. Ku mwanya wa kabiri hakabaho Ego Oya ya Bampenda ID alias X-Ray, uno akaba ari nawe afise igihembo caheruka ca Festival nk'umwe mu bantu bakoze filme igatahukana igihembo, akaba ari nayo yatowemwo umukinyi kazi w'umwaka canke umukinyi w'umukobwa yigenjeje neza kurusha abandi. Muti ku mwanya wa mbere hari iyahe filme iyoboye urutonde iriko iratunga urutoki cane, benshi bavuga bati vyanka vyakunda murabe neza iraza kubita hasi, vyanka vyakunda murabe neza ino filme yarakoze amateka, vyanka vyakunda ino filme irakomeye ku rugero runini, vyanka vyakunda ino filme irimwo creativity, ni ino filme Imva ya Mwihoro ya Kadoha Havele Arnisia Kagisye. Benshi bakomeje kuvuga bati iyi vyanka vyakunda iraza gutwara igihembo muyirabire hagufi. Ku mwanya wa mbere hakaba hari Imva ya Mwihoro muri filme zitanu ziriko zirashigwa mu majwi
nka filme zishobora gutwara ibihembo. Tunyarutse tuje kuri no kategori nabwe ya kabiri ya filme ngufi canke izo bita amakuru metrage. Iya mbere niyo bise Inifwa la ni ya Body Chimay, Mali Body Chimay. Iya kabiri akaba ari umuzigo ya Richard. Ni mubona ku mwanya wa gatatu hari kutamenya ya Musa Prince. Ya kane ni Vibration Aimable Byizigiro. Ya gatanu ni The Boss ya Ismael Bigirimana. Ya gatatu ni A Heart of Revenge ya Kizimana Remy. Iyindwi ni Umubabaro ya Musa Prince. Y'umunani ni Inzira ya Gahungu Asman. Iyicenda ni Time ya Chiza Bienvenue. Ya cumi ni Shopping ya Richard Magos. Ya cumi na rimwe bayita Sahaba ni ya Musa Prince. Ya cumi na kabiri ni Ikwa ry'ubuzima ya Aimable Byizigiro. Naho iya 13 akaba ari Gitoro ya Abubakar ni Baruta. Zino nizo ziri mu muce wa filme ngufi akabe nazo filme 13 zigiye guhiganwa ziza zisanga zimwe 14 twababwiye hejuru nkuko ariko rutonde gwa nyuma Festicab yatanze nyuma y'urundi yari yatanze ivuga filme zirenga zino, ariko bakaba bongeye gutanga urutonde muri long metrage hariko 14, hanyuma muri court metrage habonekamwo 13, hanyuma bongera abatanga urutonde rwa zino bise documentaire nkuko twabibabwiye, naho harimwo ibiganiro bitanu babyita ibiganiro mu Kirundi ariko benshi mu bimenyereye ku kazina ka documentaire. Rino higanwa rigiye kuba risa niricerewe kuko inshuro nyinshi ryaba mu gihe co muci, ariko uno mwaka rikaba rigiye kuba mu kwezi guhereza umwaka ari nako turimo kuno kw'icumi na kabiri, aho bamwe bari baratanguye kurikurako amaso ko ryoba ryarahagaze. Ikibazo Festicab yoba yaragize isa nitagishira ahabona, ariko abikurikenera hagufi bakavuga yuko vyoba biva ahanini kubahora babafasha baza baramaze gukuramwo akabo karenge. Kurundi ruhande rw'abasinayatse muri rusangi bakaba benshi baramaze no gucika intege, aho bamwe bavuga ko rino higanwa atakinini riheza ngo rimarire ababa baritwaye bitewe n'uburyo buke bw'amafaranga bahabwa, mu gihe bo baba bashizemwo amafaranga menshi kugira films zabo zikogwe. Kurundi iruhande bamwe mu bakinyi bafise amazina basanzwe bakunzwe mu gihugu c'u Burundi nka Sabasi Nkurunziza, Amede Manirakiza, Libel Iradukunda alias Nsoro, Uwimana Faxine aka Fanny Lavin eka na Abel Ndowayo bakaba ata filme zabo biriwe barajana kubw'imvo zabo bwite, ariko atawodeha kuvuga ko zishobora kuba zifitaniye isano n'ibyo tuvuze hejuru. Ninde mukinyi ubona akwiriye kuba uwo mwaka wa 2024? Ninde mugabo ubona akwiye kwitwa uwaranze umwaka? Ninde mukenyezi canke umugore ubona akwiye kwegukana rino higanwa? Ni yahe filme ubona ikwiye kuba iya mbere? Ivyo ni wabiheza wishoye no kuri kano kabazo ngo hoko gwiki kugira kino gisata c'amareresi gitezwe imbere. Dusubire itarike 13 za kuno kwezi nyene hariya mu nzu y'igisagara ca Bujumbura ni Hotel Dovire, umwe kuri umwe ijisho kurindi, Zero to Hero Diko Entertainment. We love you so much. Hasta la vista.